Abalewi igice ca 5. Ibyaha bimwe bo n'ibimazi bitangirwa. Niba barahiza mu ikoraniro umuntu akavyumva agaheza agakora icaha co guhora ico yabonye n'ico azi, azogibwako n'ibigabitanyo vyiwe. Canke nihagira umuntu akora ku kintu kizira ico arico cose, nambara umuvyimba w'igikoko kizira canke umuvyimba w'igitunzwe kizira canke umuvyimba w'icikwega hasi kizira nyene, ariko ntabimenye agahumana, kizoba kimubereye icaha. Canke niyaramuka akoze ku gihumanya giherereye ku muntu ico arico cose ntabimenye, niyabimenya kizoba kimubereye icaha. Canke nihagira umuntu atantamukana indahiro y'ico agira akore, ariko iba ari ciza atavyumviriye, ico arico cose umuntu yotantamukanira indahiro, hanyuma niyabimenya ico kintu kizoba kimubereye icaha. Nuko umuntu niyaramuka atsinzwe na kimwe muri ivyo bidonzwe, aze yatura icaha yakoze, anzanire ikimazi ciwe c'impongano y'icaha yakoze, c'inyana y'intama canke y'impene, ayikuye mu mukuku ngwibe ikimazi gitangirwa ivyaha. Umuherezi azoba amuhongeye ku caha ciwe. Kandi niyaba atoshobora kuronka umwana w'intama, anzanire ikimazi ciwe c'impongano y'icaha yakoze, c'intunguru 2 canke ivyana vy'inuma 2. Kimwe kize kibe ikimazi co gutangirwa ivyaha, ikindi kibe ikimazi co konswa. Abizanira umuherezi nawe atangurire ku kimazi gitangirwa ivyaha, akinuse umutwe, ariko umutumba waco ntawusature ngawutanye. Yabire ku maraso y'ico kimazi gitangirwa ivyaha, ayishushagire ku gicaniro ku ruhande rwaco rumwe, ayandi maraso ayaminurire hasi hambavu y'igicaniro. Ico kizoba ari kimazi gitangiwe ivyaha. Ica kabiri agitange kw'ikimazi co konswa nk'uko bishinzwe. Nuko uwo muherezi azoba amuhongeye ku caha yakoze, nawe azoharigwa. Ariko niyaba atoshobora kuronka n'izo ntunguru 2 canke ivyana vy'inuma 2, azazane ishikanwa ry'icaha yakoze ry'ikigera 10 c'ingero yitwa efa y'ifu igogoretse, ariko ntaza yisuke kw'amavuta canke ngo ayishire kw'imibavu, kuko ari kimazi gitangiwe ivyaha. Aheze ayizanire umuherezi, nawe ayikamate k'urushi rumwe ko kuba icibutso cayo, ayosereze ku gicaniro, ayishire ku bimazi nshikaniwe jewe Uhoraho, bigatongorwa n'umuriro. Kizoba ari kimazi gitangiwe ivyaha. Nuko umuherezi azoba amuhongeye ku caha yakoze ico arico cose muri vya bindi bidonzwe, nawe azoharigwa. Ifu isigaye izibe y'umuherezi nk'uko bisanzwe biba kwishikanwa rindi ry'amafu. Ibindi bimazi vy'impongano. Uhoraho abarira Mose ati, nihagira umuntu ampomvya ku bintu vyera ngerewe, agakora icaha kitari ic'ibigirankana, azanzanire ikimazi ciwe c'impongano c'imfizi y'intama itagira agasembwa, ikuwe mu mukuku. Izibe iyimaze igiciro uzocira ca shekeri z'ifeza zagezwe kuri shekeri irahera, ibe ikimazi c'impongano. Kandi azarihe ico kintu yafuditseko co mu vyera, akigerekeko n'ikingana n'ikigira 5 caco, abishire umuherezi. Umuherezi azamuhongere iyo mfizi y'intama y'ikimazi c'impongano, nawe azoharigwa. Kandi nihagira umuntu akora icaha agakora na kimwe mu vyo nabuzanije, naho yoba agikoze atabizi, abatsinzwe kandi azogibwako n'ibigabitanyo vyiwe. Azanire umuherezi imfizi y'intama itagira agasembwa, ikuwe mu mukuku, izibe iyimaze igiciro uzocira, ibe ikimazi c'impongano. Umuherezi azamuhongere kuri ico kintu yacumuye, atabigize ibigirankana, atabizi nawe azoharigwa. Ico kizoba ari kimazi c'impongano
n'ukuri koko azoba yaratsinzwe imbere yanje.